Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure mu rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru abari kuvugwa cyane gateka kazina muntu abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa mu makungu abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Kabateguriye amakuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko tugiye gushamikira ku ngingo ebyiri nkuru zikurikira. Nk'uko amakuru dukura ibujumbura bivuga ingoro y'umugambwe seneri urongowe n'umushingamateka Rwasa gato irugarijwe n'abanywanyi biwe hamwe n'abapolisi bahanganye kuva mu ijoro ryo kwa 19 rishiro 20 Myandagaro 2023. Bamwe bakanka ko Maria Immaculée ntaco bankimvuna ayinjira abandi bakanka ko Rwasa gato yinjira. Byose twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, turaza no kubabwira aho njyane ziri mu mugambwe seneri zaba ziri kokomoka ndetse n'ico zimwe mu ndongozi zikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi ziriko zirabivugaho mu gihe amakuru menshi ariko arakwiragizwa avuga ko umugambwe seneri uriko rasamburwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Byose twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira amabi atandukanye yagiye akorwa n'intwaro ya CNDD-FDD irongoye igihugu c'u Burundi mu gihe no muri no minsi ibandanya gusambura imigambwe abarundi bari bizeye ko ariwo uzakiza ayo mabi kandi ariwo uzakura abarundi batari bake magorwa batewe n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD. Si ibyo gusa hari ibindi byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya baba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Imyaka ine irarumanye batazwi irengero. Amazina yabo ni Jacques Nibigira batazira baranguzwa, Gilbert Ndayishimiye, Risoni Nshinyabigoye na Juma Sabushimike batazira Baby. Jacques Nibigira yari umwigisha mu mashuri yisumbuye, yari azwi cyane kuri esi Kominari Mutambara, yagiye yigisha kuri Ecofo Mayengo. Abamuzi bavuga ko Jacques atamugambwe yarimwo. Gilbert Ndayishimiye yagiye ari umudereve w'imodoka bagendeyemo, yakora mu gisata c'amagara y'abantu. Risoni Nshinyabigoye yari umunywanyi wa seneri kandi yahoze ku rugamba rwa Peripihutu Feneri. Yari yararangije amashuri yisumbuye ariko nta kazi yari bwaronke mu gihugu, yaza araja guca ibiraka mu Rwanda. Juma Sabushimike nta byinshi byiwe tuzi. Ku igenekerezo rya 11/02/2020 bano bagabo bane bavuye mu gisagara ca Rumonge bagenda bavuga ko bagiye mu rubanza mu gisagara ca Gitega. Igihe c'isaha 8 baramenyesheje ko bagiye ku rugo ruri mu Ngarama aho mu gisagara ca Gitega. Aho mu Ngarama niho nyine baciye bafatirwa n'abakozi b'iperereza. Iperereza ryoba ryabagirije ko bafatanye ibigwanisho. Ubundi abantu bafatanywe ibigwanisho baca berekanwa ku mbonesha kure ariko bo kuva ico gihe ibyabo byagizwe akamizwe n'ingoma. Mu bisanzwe baguye mu mutego batazi, umutego wo kugura ibigwanisho. Muri 2019 na 2020 hari abantu benshi baguye mu mutego y'inzego z'iperereza. Iyo mitego yakorwa n'abakozi bo mu nzego z'iperereza. Hano havugwa cyane Majoro Noella Banyiyeza ko yari ajejwe iperereza ku kirimba ca Perezida Nkurunziza afatikanije n'abakorera inzego z'iperereza mu ntara ni Bujumbura. Muri uwo mutego Majoro Banyiyeza ko yoba yakorana n'abahoze mu gisirikare ca Cera Exfab. Bahunze bagaheza bakegera abavuga ko bafise imihari y'abaroberi bakabumvisha ko baziranye n'abantu banyegeje inkoho mu Burundi kandi ko bagomba kuzibagurishako. Aho niho yaca atanga inimero z'uwitwa ko afise ibyo bigwanisha. Aho haca hakurikira ikiganiro c'abashaka kugura inkoho n'abavuga ko bazigurisha. Benshi boba baganira na Majoro Banyenza ko batabizi. Bamaze kumvikana amafaranga hakurikira kuja kuraba aho inkoho ziri canke bakazifotora bakawohereza amafoto.
inyuma hakurikira kuja kuriha amafaranga kenshi yaba ari amadolari no gutora ibyo bigwanisho. Abaja kubitora basabwa kugenda n'imodoka nziza idakunda guhagarikwa mw'ibarabara. Abagenda gutora izo nkoho bo babwirwa ko bagiye gutora umuzigo bakabwirwa n'aho bawujana. Kenshi abatora umuzigo ntibaba bazi ikirimwo. Uwo mugambi wabo bakozi b'iperereza waba ugamije kwiba amahera no kwiba imiduga. Abatora umuzigo bo bapfa kuwakira ubwo nyine bakaza babona abakozi b'iperereza babashwayemwo, basambura wa muzigo bagasanga harimwo ibigwanisho. Kenshi abatumwe gutora umuzigo baca bicwa kugira ntibaze bavuge ibyabaye. Uko niko byagendeye Jacques Nibigira, Gilbert Ndayishimiye, Elson Shinyabigoye na Juma Sabushimiki. Abategerezwa gusigura iyo bashize bano bantu. Bano bagabo bane baherutse kuvuga ko bagiye kumuhana mu Ngarama. Bongera baratanga ubutumwa ku witwa ko yari yabarangiye aho batora umuzigo ko bawubonye. Kuva ubwo ntibasubiriye gutorwa ku matelefoni yabo. N'umwe yariko arabarangira aho baja yaciye azimya telefoni yiwe. Uwo nawe yari uwahoze mu gisirikare c'u Burundi, yari yahungiye i Mahama mu Rwanda, aho yari azwi ku izina rya Floribert Ndikumana. Floribert Ndikumana yari yabaye mu gisirikare c'u Burundi ku rindi zina yakivuyemwo yitwa Prime Sergeant Major Emmanuel Ndayishimiye. Uyu musirikare yari yaranzwe n'amakosa menshi, harimwo gusohoka ikambi bitazwi akaja mu rudandazwa rw'inkoho, aca arafatwa arapfungwa mu mpimba. Kuwa gatatu z'ukwezi kwa gatandatu 2014 Emmanuel Ndayishimiye yarirukanywe mu gisirikare ku itegeko ry'umushikiranganji wo kwivuna abansi. Muri 2015 yarasohowe ibohero rikuru rya Mpimba abanje kwemera gukorana n'inzego z'iperereza. Uko niko yahavuye akorana n'iperereza ryo ku kirimba ca Perezida Nkurunziza aho yari maneko wa Majoro Banyezako. Abo yafatishije muri ubwo buhinga bwo kubesha ngo ariko abarangira iyo batora imizigo ni benshi cane. Baraheza bibwa amafaranga, bibwa imiduga baba bakose, bakwa n'ubuzima. Amaze kubona ko amenyekanye kubera amatohoza ya ndondeza, Emmanuel Ndayishimiye ariwe Floribert Ndikumana yahavuye ahungira mu Buganda, mu nyuma arasubira mu Burundi muri Ruheshi 2021. Igihe Jacques Nibigira, Gilbert Ndayishimiye, Elson Shinyabigoye na Juma Sabushimike bafatirwa i Gitega, iperereza muri iyo ntara ryari rirongowe na Blaise Patrick Ngomirakiza. Muri kino gihe akora mu buserukizi bw'u Burundi i Kigali mu Rwanda. Uyu niwe wundi azi neza iyo bano bantu bajanywe, niwe wundi yababazwa. Blaise Patrick Ngomirakiza dusanzwe tunamufise mu matohoza ajanye n'inyuruzwa ry'umukozi w'iperereza yitwa Savine Nahindavyi yanyurujwe muri Rusama 2016 ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Kizigenza mu byashikiye bano bagabo ni Noel Banyezako, avugwa ko ari we yoba yari yateguye uwo mutego. Ico gihe yari afise ipeti rya majoro, yari ajejwe iperereza acungera ikirimba c'umukuru w'igihugu. Asanzwe yaravuzwe mu inyuruzwa ry'abantu benshi batasubiye kuboneka. Ariko nk'uwari yegereye Perezida Nkurunziza Banyezako yari intakorwako. Muri kino gihe Noel Banyezako yarakuwe ku kirimba no mu iperereza, ubu ngubu ari mu yandi mabanga yagenwemo, akamizwe n'ingoma. Yaba bano bantu yaba imodoka bari barimwo ntawuzi irengero. Uwatanze imodoka yari yayikotesheje bisanzwe aziko igiye ku rubanza i Gitega. Gilbert Ndayishimiye yahawe ikiraka co kujana iyo modoka nk'umushoferi asanzwe. Jacques Nibigira arungikanywe amafaranga yoba yarangana amadolari 5,000 aziko ashiriye uwo bari bamubwiye ayaha. Ntituzi muri abo bagabo uwaba yari azi neza ico bagiye gutora, ariko benshi bari inzirakarengane. Naho babaye bari bazi ico bagiye gukora, ko bari bafashwe n'iperereza ry'igihugu, bari kujanwa imbere y'ubutungane bakagira icaha co gutunga ibigwanisho batabirekuriwe, canke ico kugura ibigwanisho, canke ico gukorana n'imihari y'abarwanyi. Impamvu batajanwe imbere y'ubutungane nuko ababikoze babikoreshejwe n'ubusuma. Ababikoze bari bikenereye kwiha amahera, niyo modoka nyine nibyo bari bikenereye. Si umutima wo gukunda igihugu wabakoresheje nk'uko igihugu co kigendera ku mategeko.
ninde azohana ibyo byaha. Umurwi CNDH ujejwe agateka k'azina muntu watanze raporo ko ata muntu n'umwe yanyurujwe mu Burundi mu mwaka wa 2020. Nk'uko twari twabibabwiye mu ntango z'aya makuru, ibintu ntibyifashe neza mu mugambwe CNL. Nk'uko amakuru dukura i Bujumbura bivuga, ingoro y'umugambwe CNL urongowe n'umushingamateka Rwasa gato irugarijwe n'abanywanyi biwe hamwe n'abapolisi bahanganye kuva mu ijoro ryo kwa 19 rishira 20 Myandagaro 2023. Bamwe banka ko Immaculée ntaco bakimvuna yinjira, abandi bakanka ko Rwasa gato yinjira mu ngoro y'umugambwe. Amakuru ashikira ikinyamakuru Itara Burundi kuri uyu w'Imana genekerezo rya 20 Myandagaro 2023 avuga ko abanywanyi ba CNL boba barenga igihumbi umugambwe urongowe n'umushingamateka Rwasa gato ejo bagorobereje ari benshi ku ngoro y'uwo mugambwe iri ku Mutaga Nofu i Bujumbura. Bakaba barankiye umushingamateka Marie Immaculée ntaco bakimvuna aheruka kugenwa n'uruhande rurwanya agatorwa Rwasa ngo arongore CNL by'imfatacibanza yari aje kwinjira mu ngoro mw'ijoro. Gushika hafi saa 9 aho twandikiye iyi nkuru, abapolisi bari isinzi bazungurutse abanywanyi ba Rwasa kugira bacungere Rwasa gato ntahave yinjira. Ku rundi ruhande abanywanyi biwe banseko nyine n'uwo mukenyezi bagenye kuba arongoye iby'imfatacibanza mugambwe CNL yinjira mu ngoro y'umugambwe. Urumva ko ibintu bitifashe neza habe na gatoya mugambwe CNL, ariko biraboneka ko neza ko ari ubutegetsi buri gushaka gusambura umugambwe CNL, cyane cyane umushiranganje w'intwaro yo hagati Martin Niteretse ndetse n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Murazi nyine ko bamaze iminsi bahiga ko bagomba gusambura CNL byanze bikunze. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kari kabateguriye. Ndabibutsa utarabyonda kuri sabone ko wabyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.